twumvise ubutumwa bwatubwira kwihana. Havuyemo kwihana ni inkingi zingahe zishigikira umukristo, sibyo none? Havuyemo kwihana no kwezwa umuntu ntacamaze. Havuyemo amaraso n'ifuti, byose niho vyo. Ndabeshe? Hakurikiye amaraso umuntu yejejwe acaja muri mwema kuzura ubushobozi. Atabushobozi nta panekoti. Shaka muzana agasirimu mugashikanwa twarimbye indirimbo yarandyoheye. Na iterambere ryo gwira gute icyaca mariki. Tufise ikibazo kwa panekoti abapasiteri dukunda amahera. Uwo muntu washaka cumure akora ibyazana amahera arejejwe yicara imbere toka siko bimeze. Abashishikare bezwe. Abandi nabo bashishikare bandapfure. Ariko ngira ijambo ry'Imana ngufisa ku munsi. Ntukashingura karimbi. Ntukashingura karimbi kabana. Ntukashingura karimbi kabasogokuru. Byage byagorana byagirane umirako.